mu by'ukuri nk'uko mwabikurikiranye twaragendeye imigambi abenegihugu bariko bararangura mu ntara za Kayanza, Ngozi na Muyinga. Umunsi rero twazindutse ngaha mu ntara ya Rutana ahari ihinguriro ry'isukari Sosumo n'ahagiye gutanguzwa ihinguriro ry'isima ryo ngaha mu Kumoso. Uwo munsi rero ni nk'umunsi udasanzwe kuko twagendeye amahinguriro abiri ahingura ibintu bibiri bikenewe n'abenegihugu kandi dufise ingorane nyinshi kuri ibyo bintu. Murazi yuko isukari igize imisi iteye ikibazo mu gihugu, mugabo kandi tukaba dufise n'ihinguriro. Twagiye rero turaraba dusanga nivyo ihinguriro ririho, mugabo iryo hinguriro ntirishobora guhingura umwimbu ushobora gukwira abenegihugu. Nico gituma twasavye yuko boza barasigurira abenegihugu igituma isukari idakwiye, batubwiye intumbero bafise kugira ngo ejo aho bukera mu myaka 2-3 isukari ishobore kongerekana yimburwa ngaha mu hinguriro rya Sosumo. Mugabo bisaba yuko ababijejwe bakoresha umwanya muto kugira ikibazo gitorerwe umuti. Ni ikibazo cyo gusubiramwo ihinguriro, ni ikibazo cyo kwagura indimo. Urumva rero ni birashoboka mwanya muto, kuko murabona duciye tugira ko ni igihinguriro ry'isima, ni ihinguriro rimaze umwanya muto, mugabo murabona ko ryatanguye kandi bavuga yuko mu mwaka umwe bazoca batangura kwimbura isima. Rero tugasaba rero muri rusangi yuko ababijejwe cyane nk'inzego za leta cyane izo zikunda gutevya ibintu ko zoza ziranyarutsa kugira ngo ibintu binyaruke. Kubijanye n'abikora twabo turabona ko banyarutsa, naho haba hari utugorane tumwe tujanye n'amafaranga yo mva makungu yo kubakoresha mu kuzana ibintu, mugabo murabona yuko bobo kubera bafata ingingo banyarutsa imigambi iranyaruka. Rero uwo munsi ni nakanyamuneza ubwa mbere isima mu misiza mu mwaka uza turibaza ko ikibazo cyahoraho. Turafise ihinguro rya Buseko, ubu tugiye kuronka iri rya Moso abaye abiri. Ngira kumbere hariho n'abandi bafise ibindi vyiyumviro byo kugira andi mahinguriro. Ni vyiza cyane, tugatera akama abantu yuko ivyo twatwiyumvira ko byokorwa n'abanyamahanga babivemwo, bamenye yuko tuzovyikorera, bagira imigambi myiza, imigambi ifasha bene igihugu kandi itanga akazi. Ya twashimye yuko iri hinguriro zotanga akazi hafi 2,000, ni iteka rikomeye rigahingura amatoni menshi cyane. Murazi yuko twavuze tuti iki gihugu tugihindure, tugira imigambi ihindura igihugu. Iyi ni imigambi ihindura igihugu rero. Amahinguriro abantu bakaronka akazi, tuzotera imbere mu gihe abikorera twabo bazotanga akazi gashika 80 hafi 90% y'ubuzi buri mu gihugu, kuko benshi bari bazi ko leta ritanga akazi. Leta nayo akazi karayiherana kuko amashuri afise abarimu ntabandi bari musura kurondera, mugabo abarashaka kugira amahinguriro menshi bakaja no hanze. Mbe tugashima nuko uyu nyene umugwiza tunga yagize umugambi ariko arakorera no hanze y'igihugu mu gihugu ca Tanzania. Aha naho nyene hazogenda abarundi benshi gukorayo. Murumva rero hamwe twaba tugenda abantu bagenda batonde imisi yose kwabura amatari ngo turondera akazi, ubu bakaronderera mu magwiza tunga kuko barase imigambi y'iterambere. Niteka rero nagomba nshimire abarongoye intara bunyakwabura amatari ari ngaha, tugashimira n'umunyamanga w'umugambwe ubwa mbere ko bakafasha kugira ngo abanyagihugu bakunde ivyo bintu, kuko abanyagihugu bashaka kubigwanya. Muga tukaba dushima yuko bose ngaha muravye nakanyamuneza bararyohewe. Niteka rero tushime, tubifurize kubandanya mutera imbere, hanyuma nawe ko ukoze kimwe akora ikindi, kimwe kivyaye ikindi kavyara ikindi. Tujyo dushimisha hamwe yiyumviye mu myaka 5 iza akagira indi hinguriro ngaha mu karere kugira ngo agwire. Imana ibahezegeye, murakoze.